Man. Rero ni bala. Eba numudemo wanje umubonye. Umenga na umubizu. Umenga ni bujuteri. Eba nahamukanye minota 6 n'imisegonda ingahe ngaha. Atobaje. Ase nanje nitaje kumubona kweli. Reka kaba mugoro pango nyira hana ka telefone reka tukundanye nako kimya. Kimya. Sewe kameze kubi sana kara sewe urarunda ku mazi. Ukura amazi kubirunda. Ngemura kowe munga. Shasha umva rero ndakubwira gamutanga. Aro mudemo wanje nakupresence ko. Mama yangu njewe ujya mudemo mfisaho migambi myinshi. Migambi nyabaki yo kumujya cyane. Kandi narizeze abantu uko umuntu uzomusanga ku mudemo wanje. Uzomuvuna amenyo abiri ku mutwe. Uzomuvuna umutinoki nimbugita umutini inzara totamuge kubinori. Haze ngaha rero umwana ndamugupresente ko. Nakutwo tuba bagenzi imyaka ingahe utazi umushiri wawe. Sabina uragorana mbere wewe. Ariko nawe nyine umuhimbiri. Nje n'umuhimbiri. Shaha mukanya namugupresenta ko uri kurarira. Yota biheba yota guheba. Byo kwitana abahimbiri ngaha imbere ya mabuko ngaha hega ni ngaha nyine mu. Mabu tigere natinzi. Winjire. Kwa mabu. Chatuva yamenye rutafise ngaha urafise wingarakaze. Sewe karakaze kubika. Sewe nakukubita ahubwo arakubiza guro. Agaje gufata ku ngufu. Oya nabyo ku ngufu. Ugaje utaha ufise imbanyi y'amezi abiri. Ku munsi umwe. Iyo ni yanyoko naso bahanye kugira bakubyara. Nawe we nuko byagenze kweli? Njewe nibyagenze uko njewe urazi ingene bavyara. Nje mama kugira mbyare hoho byaciye ku. Baragutiriye tu. Oya niko njyanye nemye niko tageze. Njewe uyu. Rero ubona ko umuntu avuse atageze abari gikuri. Usanga nyene antamenya mfise ugasona nubona ko ndakuruta. Seri. Seri. Yo jaba bizuho ndenda fuze. Ni sawa. Ego urakoma kumane? Ni sawa. Hama sheri. Jewe twakurindiye kuva saa 8 z'ijoro. Ariko umuntu umwe bisaba ku munsi umuntu abarabesha kamwe. Rimwe gusa ngaho nakubesha ariko si cyane. Ndabona mwazananye n'umuntu ngasi kari nyene wawe. Akara kagenzi kanje bakavye kataragira aho ubona ngaha. Arafise imisukosuko. Ndewe cyafite imisukosuko ndakosuriye nk'umusuzi. Watawiruka. Cyo tugira ingorane. Karasura hajya nubo. Amasheri. Wiba mwita camamare. Jewe nkuko nyene nakagenzi kiwanje. Naramamaye mu bademu kakunda bademu kuba kakahungwe. Akana kanashaka ndagwe karibu simba ngingwa karibu. Karibu sawa. Apana umva sheri. Umva ndakugira ikintu kimasheri wanje. Icanzanye ngaha ni kupresenta ku mujame wawe. Ibyo byandi byo kumukaribisha ngaho nje no bataka makofi. Oya nabihebye. Umva rero sheri. Kuvuno munsi. Ndari sheri wa. Ati sheri. Kuvuno munsi uyu n'umujame wanje. N'amadama. Ama rero ndibaza wamubonye bofwa. Bofe. Wenda kwataka. Kandi baza ko corona. Hama rero ndibaza wamubonye bofe wawe. Namubonye. Ni wowe utahe hanyuma twe twiganirire. Ubuze ngiki. Wana netwazana. Wana twazanye ni wawe ibyatuzanye ni wabiyo. Byatuzanye turagenda twese. Jewe nari nagukumbe gushika bifatira umenye. None mubwira none atubise kwanza twadusubira. Tubise turagana n'umushiri wawe. Woguma uwumva ibyawe makuze. Rega nenda gukumbuye sheri wawe. Rega nagahuzu kariko karaduka kiduza konyene. Kimwe bibiri. Chama umva ndakubwira ikintu cyose yangu. Tahamwira. Urumva taha. Narushinga mu kibuno. Warushe tahamwira. Tahamwira. Sheri uroteze gato. Gabona nikigoma kunya. Kugisha tahamwira. Tahamwira turabiganira. Nawe nimugende basi mugende. Oya tuvimane twiganira. Baragufata. Wanga tahamwira. Sheri gatera urukuguru. Genda. Turahura muhira wewe. Jana ndabarindiriye ngabazi. Uturindira he? Shaka gahungura ati ko kakishinze ikintu. None sheri wamukuye. Akana kagenzi ki wanje hako kaza kadwari. Gutoragura. Awasinagatoye nagagenzi. Futira kuba hamwe. Urumva kana kagenzi kandi kuva kera twariganye muri primaire secondaire na secondaire nyene. Turabiza sheri kara tubirekeze none bite kuri wanteye. Oya sha ubuzima bwari bubi. Urazi zijya ngurube ntunze muhira ingene zihora zivuruga cyane. Ari gihe mvyuka sanga zasobe zasuraguye zaneye mu rupango rwose ngavyuka ndoragura ibintu ngapanga uruzi ko ndigere hanye. Kandi ziguma zitera induru. Ingurube zirafise induru cyane gusa kimwe cyo ngira ndatugurisha twose. Sheri nako ndazakura basinga badashira. Uri kitu tutumubwira ngo baratora amabyimene. None birakura. Ama rero ndibaza nje nakubonye. Sheri naje ndanezera kubona. So wawe ni hari. Iyo.
ndakumbuye sheri none mbwira nagishaje sheri napfa ndaza sinzova ndashikiraga mu rugo iwawe uzurashikira ari induru ingurube zijya ngurube zinduru cyane ahubwo ndakubwira ikintu kimwe umunsi zo uraza uzoshikira mu cyumba indani cyazuma zimena amatwi nje ndakwataka nyene nka kwestara urumva rero akana gasazi nyene nuko nyene ukamenyera none upfura atembera n'abasazi none nje cyanagira abasazi baguma kwa rojanje oya umusazi atembera n'ubu vava jenari ndi bodyguard sheri were mbona nugende gusa wetaha muhira nazo kurira ku mugoroba sheri nunze kumbesha oya sinokubesha sheri wakunda kumbesha imisi yose oya sindakubesha nukuri ko bana Yesu kumusaraba nje sinokubesha sheri aza kunzana itofu iki shokora iki shokora uba ngahe buto hari hamwe zizimbye kwa n'umutari bimwe bya solidesole bimwe bizimbutse oya byo ni kimwe gizimbye sawa rero sheri ndakuzanira tofu sheri zimwe zizimbye sheri amahera nahawe nasobawe sha ba umureke umudemu ni yatari man yisiga amabito ya dole aragira korogati sha dutahe imawe dutahe umusharati bya unamuzanire uyu kwa unamuzanire tofu zimwe zizivye ndazi ko wiri kurayora amase y'ingurube tugende we ya kantu arogo nikatata Araje it's a that's another. Yeah. Terror on top of our ya nari mwandarenga nyene numvise ndetse bagatera gafata kaya ani kwitanganyika bafatira kaya ya none umuyaga uri kubitanganyika nyene nabonye iki giti biti nibyo bidara umuyaga niyo mpamvu iki n'igiti cy'umwe mbese igiti cy'urukundo samahani mbere ndakubwiye uranye bakajewe wewe nakwibuka wa munsi wo kurasaragurika bavuga ngo umusara urajya ko mvuye ndi umusatsi nabona ko ndi seriye jeyo ndi seriye gute muko nyene urambere ndakubwiye urujya nkungura rukunda umusheri wanje umuki kumbabaza ngende sawa okay ujya nkungura mukunda none ndamukunda rwose none uramutse burya uramutse neza aho no nta mumenye hari gishasha none kaje gahungura kabono mbara ndakubwiye jewe mfise imodoka kubera nanatemberanye kubera ko nari nkumbuye gutembera n'amaguru mfise ni moto ikora mw'ibarabara itwara abagwayi bagwaye imisazi nka famba mfise niba tazi n'igipikipiki n'ikigege none katani kinga wacewe oya nakubwiye twebwe abantu nka twebwe tuba dukumbuye gutembera n'amaguru niyo mpamvu rero de nari ntembera n'amaguru cyane umva ndarutanga ngo masubire muri kwitora kubera ate ibintu byo gana n'amaguru numva birusha Aimare ujya muhungu n'umubonosha. Urubona ararisoba ko hageze saa sita. Utubana byose ngo oya. Haki anje ni balance sasa cyane mugabo pana kumurana. Amuhungu arisoba ko ari nyako. Hajya ajenere kwanda sasa ubona naragowe. Imikono yiwe ndenda yanikira. Hajya mu batana 5 francs boom. Mu mufuko ntagira. Nikisuma aya nawe narakwiba naga gasenete pi nase dosanga kagiye no kureka manje muhungu nirukurabesh oya just mbete tema butwabwe wanubesha kumahamba jewe ndagupeza kumudemi wanje hanyuma ucuca oya aya no muntu mwiza indara
Shara ko kubwira. afise imodoka Umva jya mu rupangu. Jya mu rupangu. manzo Waje ndisoba kuti. ibiki Yo kubwira ndisoba. Peti njawe nakupeleza ku mudamu wanje. Hanyuma unci inyuma ugere kuburisha. Ukana ponda. nakubwiye Yo kuponda ndi. jana ariko ndarenga Urengana uca hewe. tena mubwira yuko wewe Umwana kubwira uzomutwara chama. Njewe nawe nicungana. Undi musi uri ugasubiza. mugufi niyo mpamvu Wowe uri hangajewe. Wori hangajewe. oya Ukumugira ko mudemu wawe. natena mubwira we ko uzomutwara Umugira umutwara he. Pati njewe vraiment kandi idukoreye. Yesu sura kwizera. jana no kuri kwimana Ushaka wiruke. Ndakuyirikira ukiwe. mbira zenda ko Nta bugenzi nyene na wewe sishaka. Guma. handitse B A I S E B Yandi. Janditse. ngwibi enye kandi ibyo bisomye dotime Wewe.